Turamutse twongeye twashimira abakunzi ba w'422 TV na mwebwe mwese mudegeje kurikirana ibiganiro bica kuri TV yacu ariyo yanyu ikaze ku makuru agena atandukanye na cyane cyane avugwa ku ntambara y'Ubu Russia na Ukraine igeze ku munsi w'amajana 422 tugiye kurabira hamwe kubigenda bivugwa ko ibitero vy'indege z'Ubu Russia mu gihugu cy'Ubu Russia vyakomerekeje abantu batatu vyagenze gute kugira ngo Ubu Russia bwitere. Turaza kubicaye no hino mu makuru. Ukraine ngo vyanka vyakunda itegerezwa kwisubiza ibice byose yanyazwe n'igihugu cy'Ubu Russia, naho urugamba rurakomeza mu gisagara ca Bakhmut n'ahandi hatandukanye mu buseruko bwa Ukraine, naho ibihugu bishika 50 vyakoraniye mu Budagi kugira ngo vyige ku kungene zibandanya bifasha Ukraine. Turaza guca hirya no hino ku yandi makuru agana atandukanye harimwo n'isohorerwa ry'impapuro zo guta muri yompi usanzwe arongoye igendereza rya Ukraine. Izi mpapuro zasohowe n'igihugu cy'Ubu Russia, ese vyaje gute, kumufata hoho bizogenda gute? Ikaze ku makuru. Inyuma y'urugendo rutunguranye yagiriye i Kiev, Jens Stoltenberg asanzwe arongoye umuryango wa OTAN yasubiye mu gihugu cy'Ubudagi aho habereye inama yarigizwe n'ibihugu bishika 50 aho biga ku kibazo cyo gufasha Ukraine kugira ngo ironke ibigwanisho vy'indege, bifaro n'ibindi vyankenerwa kugira ngo bashobore guhangana n'igihugu cy'Ubu Russia kandi bongere bagitsinde. Ubwo yari i Kiev, Stoltenberg yaragezeyo ubwa mbere kuva intambara y'Ubu Russia itangura muri Ukraine hari haheze amezi 18. Yemeje ko OTAN ishigikiye Ukraine, ati twahereye kubagwa inyuma mu mwaka wa 2014 ubwo Ubu Russia bwigarurira Crimea mu buryo bunyuranije n'amategeko. Ati nubu tubari inyuma ndetse no rugamba murimwo mugwanya abarusiya tuzobaguma inyuma tubashigikire no kubaka Ukraine, haba no kuyubaka, haba no mu ubu ndetse no muri kazoza. Hari haciye rero imyaka itari mike OTAN irungika yongera imenyereza abasirikare ibihumbi n'ibihumbi ba Ukraine. OTAN kuva mu kwezi kwa kabiri yarongitse ifashanyo irenga miliyari 150 z'amayero mu kubashigikira igihugu ca Ukraine, ndetse irungika na miliyari zishika 65 ku gisirikare gusa. Ibi vyafashije cyane ngo igihugu ca Ukraine kudafatwa, ndetse na Ukraine kuva mu vyara vy'abasirikare b'Ubu Russia ntibabasha kwinjira, ndetse ngo ntibafashije gusa Kiev gusa kudafatwa nkuko vyafashije cyane na Kiev na Kherson hamwe na Kharkiv nkuko bishikirizwa na Jens Stoltenberg asanzwe arongoye umuryango wa OTAN. Aho bariko barondera ubu rero ngo bariko barondera kurungika ibijanye n'indege ndetse n'ibifaro kugira ngo igihugu ca Ukraine coye gufata inzira ihamye kugira ngo kibashe gutera ibitero vyo kwigaranzura igihugu cy'Ubu Russia. Inyuma rero yo kuva muri Ukraine kuyu wa kane, Jens Stoltenberg asanzwe arongoye ibihugu vya NATO ibihugu bishika 31 akaba rero yaciye agenda gukorera inama yahuza ibihugu bishika 50 kuri uyu wa gatanu bakoreye inama mu gihugu cy'Ubudagi kugira ngo babashe gukusanya banegeranye ibigwanisho bikwiye kugira Ukraine izotere ibitero simusiga neza na neza bishobora kuzoba muri uku kwezi kwa gatanu no mu kwezi kwa kane mu mpera, no kuvuga mu gice ca printemps. Iyi nama yabereye i Ramstein Airbase mu gihugu cy'Ubudagi. Jens yizera ko niho Ukraine yaronka ibigwanisho ndetse n'ibifaro, indege z'intambara, indege za gisirikare n'ibindi vyankenerwa atakabuza Ukraine izo kwisubiza mu maboko ibice vyose yafashe. Yagize ati ndizera cyane ko bazokwisubiza ubutaka, ubu hakenewe cyane kubaha ibigwanisho bizotuma boroherwa ku rugamba. Boris Pistorius asanzwe nawe ari umushikiranganje wo kwivuna basi mu gihugu cy'Ubu Russia, nkuko vyandikwa n'ikinyamakuru The Guardian, yasinyanye amasezerano na Pologne na Ukraine yo gusana ibifaro vya Europa bizotwara ayagera hafi miliyoni zishika 50
n'amajana 200 bikazokorwa kuva mu kwezi kwa gatanu. Izi ibigwanisho byo mu bwoko bwa Leopard rero vy'ibifaru bikaba bizoca birungikwa mu gihugu ca Ukraine kugira ngo bibashe gufasha abasirikare ba Ukraine ku rugamba. Pistorius nkuko nababwiye asanzwe ari umushikiranganje wo kwivuna abasi w'Ubudagi n'abandi bashika 50 basavye ko akwiye gukorwa ibishoboka byose Ukraine ikinjira mu muryango wa OTAN inyuma yuko iki gihugu kizoba gihagaritse intambara n'igihugu c'Ubu Russia. Ndetse Jens Stoltenberg ubwo yari mu gihugu ca Ukraine akaba yasavye President Volodymyr Zelensky kuzokwitaba inama y'umuryango wa OTAN mu kwezi kw'indwi Ivernicius. Volodymyr Zelensky agira icashikirije muri iyi nama yemeye ko hakenewe cyane ibigwanisho vy'indege ndetse n'ibigwanisho birasa kure vya long range missile. Lloyd Austin asanzwe ari umunyamabanga wa Pentagon mu vyo kwivuna abasi we yasavye ko hakwiye kwibandwa ku bintu bitatu hakwiye gufashwamwo Ukraine harimwo kuyiha ibigwanisho vyo ku rugamba ndetse n'ivyo kwirinda umwasi vya air defense system hamwe na enablers. Uburusiya rero kuyandi makuru nuko bwasohoye impapuro zo guta muri yompi ujeje iperereza canke igendereza muri Ukraine ariwe Kirilo Budanov akaba yagerezwa gutegura ibikorwa vy'iterabwoba mu gihugu c'Uburusiya nkuko bitangazwa na RIA Novosti ikinyamakuru candikirwa mu Burusiya. Budanov nubwo ariko yasohorewe imitahe yo kumuta muri yompi ntabwo asanzwe ari muri kino gihugu c'Uburusiya akaba asanzwe ari muri Ukraine ariko ngo ibi ntaco bivuze ko naho igihe cyose yoramuka afashwe azotabwa muri yompi. Tukiri mu gihugu c'Uburusiya nkuko bishikirizwa ikinyamakuru TASS ikinyamakuru gisanzwe candikirwa nyene mu Burusiya kimenyesha yuko kuri uyu wa kane habaye ukwibesha indege ya igihugu c'Uburusiya ya Sukhoi 34 nkuko binemezwa n'umushikiranganje wo kwivuna abansi ariwe Sergei Shoigu ngo yoba yakoze ibisa no kwibesha aho yateye ibisasu abantu 3 bakakomerekera ndetse n'inyubakwa 4 nazo zigasambuka. Yagize ati ubwo indege ya Su-34 yari mu bikorwa byayo habaye ukwibesha gato irasa mu gisagara cacu ca Belgrade. Vyacheslav Gradkov asanzwe ari umuburamatari w'intara ya Belgrade isanzwe ihana urubiye na Ukraine we yemeje ko iki gitero cyatumye haba ikimanga canke secrétaire c'imetero zishika 20 zose z'ubwaguke mwuyu muji. Kuyandi makuru agenda avuga ku ntambara y'Uburusiya na Ukraine nuko igihugu ca Canada cemeye gutanga miliyoni zishika 39 z'amadolari ya Amerika yo gufasha ibigwanisho aho igihugu c'u Canada kizokwibanda cyane ku bijanye n'ibigwanisho vya sniper rifle 40 na za radio zishika 16. Ibi bikorwa vya gisirikare vyose rero ibigwanisho vya gisirikare bikaba bizokorwa na societe zibiri zo mu gihugu ca Canada arivyo Base Prairie Gun Works hamwe na R3 Harris Technologies vyo mu gihugu ca Canada. Naho kuyandi makuru agenda avugwa nuko umuryango wa OTAN canke NATO wemeye gukusanya ingabire ya miliyoni zishika 34 n'ibice 6 by'amadolari kugira ngo babashe guha Ukraine ibitoro vyo ku rugamba bikenewe. Naho mu nama yabereye i Kyoto ni mu Buyapani inama ya G7 yemeje ko ibihugu bigize G7 vyemeje gukusanya miliyari zishika 66 kugira babuze ko Uburusiya bubandanya bushora hanze ibikoresho bitandukanye harimo n'igitoro ngo ibi bituma igihugu c'Uburusiya kironka amafaranga menshi atuma kibandanya urugamba. Naho ku munsi w'amajana 22 ibitero vy'Uburusiya bitangujwe muri Ukraine. Ministeri y'ingabo ya Ukraine yemeza ko kuri wa 21 z'ukwezi kwa kane mwaka 2022 ibitero bishika 30 vyabereye ahatandukanye muri Ukraine ari nako muri Bakhmut ho ibintu biba bibi cyane
aho byari bikaze. Ariko saha gusa no mu bindi bisagara nka Avidika, Marinka na Shakhtarski naho za misile zavundurejeyo zishika ibitero bishika 30. Ibitero vya misile vya launch missile bibiri, ibitero vy'indege 28 n'ibitero vya multiple launch system 20, ndetse akaba hakoreshejwe na drone za gisirikare zishika 12 zo mu bwoko bwa Shahed. Ariko nk'uko bishikirizwa n'igihugu ca Ukraine na ministere y'ingabo ngo drone zishika 8 zikaba zashoboye gukorokwa ata kosa rikozwe. Ubu rero haribazwa nimba igihugu ca Ukraine coba koko kigiye kuba umuryango wa OTAN nk'uko vyashikirijwe na Jens Stoltenberg, ariko we akaba yasavye yuko kugira ngo kino gihugu cinjire mu muryango wa OTAN ari uko nyabuna coramuka intambara ibanje kurangira. Yego, reka tubashimire rero kuba mwabanye natwe ku makuru atandukanye twari twabateguriye.